Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Imwe Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ari n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Imwe Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze mu makuru yacu, naje cane rero hakaba hari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Harengiyome Bunyoni arengukijwe imbere y'ubutungane ndetse akagirizwa ko yagerageje kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonona amatungo y'igihugu, Harengiyome Bunyoni yaciye acirirwa gupfunga umunyororo w'ubuzima bwe bwose ngaha Igitega. Bidatevye rero Harengiyome Bunyoni yaciye afatwa n'ingwara zitandukanye ngaha aho yari mwibohero rukuru rya Gitega. Kwigenekerezo y'icenda gitugutu y'umwaka nibwo Harengiyome Bunyoni yajanwe ku bitaro byo ngaha mu karere ka Gitega. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ivy'amagara ya Harengiyome Bunyoni vyaba vyaramaze kurangira. Gusa amakuru dufise nuko umukobwa wa Harengiyome Bunyoni ariwe Darlene Bunyoni yaba yavuye mu gacerere hakavuga ibicyo bacagandaguye cyangwa se kiba cateye urupfu rwa se ariwe General Harengiyome Bunyoni. Turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido mu kanya. Turaza kandi kunyarukira Igitega, turaza kuva Igitega tuce tunyarukira n'ubundi mu Burundi, kuba rero umuntu atagira mureke arengane ngo ntibisigura ko aca atabwa mu mvuto. Ivyo navyo turaza kubibashikiriza nk'uko byashizwe habona n'ishirahamwe Orishoto. Turaza kandi no kurabira hamwe mu yandi makuru kandi Abarundi 27 nibo bamaze kumenyekana kubiciwe mu bihugu bitandukanye kuva muri Nzero gushika muri Gitugutu y'umwaka. Ibiri mu cegeranyo ishirahamwe ryishinze kurwanya ihohoterwa n'ubushomeri Orishoto ryashize ahabona kuri uyu wa gatanu. Navyo turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Naho Bakobuyo yasozereye indwi yahariwe umukiriya ishimirwa ndetse ukuntu ibandanya kubegera. Naho ubutarengo bubandanya gutorwa mu mihingo y'igihugu c'u Burundi ndetse no muri komine Mugere ngo bwubutse. Byose ni mu kanya ku buryo bw'idonido. Ku buryo bw'idonido reka duhere ku bijanye n'amagara y'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Harengiyome Bunyoni. Yaramaze igihe apfungiwe mu busho cyangwa se mwibohero rikuru rya Gitega. Harengiyome Bunyoni yagerezwa kuba yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu kuva yagashika mu mwibohero rikuru rya Gitega. Habanije havugwa ibintu byinshi, gusa kugenekerezo ry'icenda gitugutu y'umwaka nibwo Harengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere y'u Burundi byamenyekanaga ko atameze neza ndetse n'amagara yiwe atifashe neza, niko guca ajanwa mu bitaro byo ngaha Igitega. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ngo yuba yazize ingwara y'igisukari nk'uko byashikirijwe n'umukobwa wiwe Darlene Bunyoni. Wahoze rero ari umushikiranganje wa mbere Harengiyome Bunyoni yinjiye ibitaro aremvye Gitega kwa cenda gitugutu y'umwaka. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Harengiyome Bunyoni yari apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva muri Mukakaro 2023. Yinjiye ibitaro by'akarere ka Gitega kuri uyu wa kane mu gitondo ku mvo zo kuremba ngo kubera indwara y'igisukari yamusinzikaje. Ubwo amasoko menshi mu bacamanza ndetse no mu buvuzi amagara yiwe ngo yasinzikaye muri iyi misi, bigasaba ko akurikiranwa n'abaganga kandi akaguma avurwa. Uwabibonye twasanze ku bitaro avuga ko arembye cyane kandi amagara yiwe aboneka ko yarembye cyane.
rimwe na rimwe arata ubwenge kandi arafungura bigoranye, niko babwiye imbonesha kuri yacu. Amasoko yegereye iyo dosiye kandi atomora ko uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari uko ngo ariko arahabwa imiti idasanzwe muri iki gihe. Uko ameze bisaba ko akurikiranwa n'abaganga mu buryo budasanzwe, ariko kandi akurikiranwa n'abaganga bo mu bitaro vya Gitega bagoma bamuvura, niko abaduhaye amakuru bavuga. Gucungerwa n'umutekano vyongerejwe. Ubwo amasoko yacu, indongozi z'igendereza ry'u Burundi n'izindi ntwazangabo zarashitse Igitega gusuzuma aho aryamitswe. Ababibonye bemeza ko imodoka zishika 8 z'igipolisi zamuherekeje. Abapolisi benshi barashizwe ku bitaro by'igipolisi aho uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere agwariye. Ishirwa mu bitaro ribaye mu gihe kandi arengiye mu Bunyoni, ariko akora umunyororo w'umwaka wose, vyemejwe na sentare ntahinyuzwa y'u Burundi ko kuvyo yagirizwa harimo ndetse no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, gutembagaza ubutegetsi ndetse no gukoresha amangetengete mu kubangamira ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ishirwa mu bitaro risa n'iritabaza. Ishirwa mu bitaro rya Arengiye mu Bunyoni ryerekana uburyo abapfungwa babayeho, bigatuma haza ibibazo kubijanye n'ukuntu abapfungwa bagwaye indwara zidakira bakurikiranwa. Kubw'amasoko menshi, indwara y'igisukari yiwe imurembeje yoba idakurikiranywe neza aho apfungiwe, bituma amagara yiwe aremba cane. Mu gihe kandi Arengeye mu Bunyoni akiri mu bitaro, indongozi zo ubu Arengeye mu Bunyoni niwe mupfungwa acungerewe cane muri aka gahugu, nk'uko amakuru dukura n'ubundi kuri ivyo bitaro abitomora neza. Naho Burundi ho kuba umuntu atagira mureke arengane ntibisugura ko aca atabwa mu mvuto. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Orikroto rimenyesha ko irajwe icinga n'ihohoterwa ry'abarundi baja kwisumamwo mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afurika ndetse n'Abarabu. Umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu Vianney Ndayisaba mu kiganiro yatanze avuga ko iyo umuntu atagira ibimuranga ari mu mahanga, bigasigura ko aca aborezwa igufwa, agapfungwa adaciriwe urubanza, mbere ngo n'utwiwe tugasahurwa. Ikimubabaza kandi ngo nuko ivyo biba abaserukira Burundi muri ivyo bihugu ariho bari ngo, ariko ntihagire na kimwe bavuga. Ikindi kandi ngo bikaba bibabaje ngo nuko n'Uburundi buhaye indaro abaturuka muri ivyo bihugu, ariko bo ngo babayeho mu mahoro n'umutekano. Ibi Ndayisaba abishikirije inyuma yaho mu ntango z'umwaka turimwo igihugu ca Zambia cafashe abarundi barenga 500, bamwe barapfungwa abandi barekurwa ari uko batanze igiturire. Abakibuze ngo nabo baca basubizwa iwabo badatekeye n'utwabo. Abafatwa benshi wasanga ari abadandaza bafatwa n'igipolisi hamwe ndetse n'insoresore za Zambia. Tanzania naho abarundi bafatwa nabi bagasahurwa ivyabo. Mukamenya ko iki gihugu gihaye ubuhungiro impunzi z'abarundi barenga 100,000, nayo mu Barabuho abigeme baja gukorayo bagirirwa nabi ndetse bakagirirwa n'ivyamfura mbi n'abakoresha babo, bakabakubita bagaca babirukana batabahemvye. Ishami Arishoto rigasaba leta z'ivyo bihugu kubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga abimukira ndetse n'agateka k'umuntu,
nayo leta y'u Burundi nayo gukurikirana neza ikibazo c'abarundi bajanwa gukorera hanze cane cane amashirahamwe abarongika kuko ngo usanga nayo nyene abifisemwo uruhara. Naho abarundi 27 n'ubundi nibo bamaze kumenyekana ko biciwe mu bihugu bitandukanye kuva muri Nzero gushika muri Gitugutu uyu mwaka, biri mu cegeranyo ishiramwe ryishinze kurwanya ihohoterwa n'ubushomeri Alishuto ryashize ahabona. Kuri uyu wa gatanu Vianney Ndayishimiye arirongoye amenyesha ko babiri biciwe muri Malawi, 13 muri Zambia, ndetse n'abakenyezi n'abigeme 12 bari muri Omani na Arabia Saudite. Iruhande y'abishwe ngo ndetse n'abakorerwa amabi atandukanye nko gukubagurwa, gupfungwa bidakurikije amategeko, gucurwa bufuni na buhoro n'ibindi. Atanga kandi uturero tw'abashika 169 bapfungiwe muri Zambia, abakenyezi n'abigeme 121 bakubaguwe baranafatwa ku nguvu n'abakoresha babo mu bihugu vya Oman na Arabia Saudite, ndetse n'abandi 97 bapfungiwe mu nzu ziri mu mpangu bakoreramwo muri ivyo bihugu bibiri. No muri Tanzania kandi haravugwa abahohotewe. Vianney Ndayisaba kandi akavuga ko bitangaje kubona abaserukira Uburundi muri ivyo bihugu baguma mu gacerere, asaba leta gukurikirana amasezerano igirana n'abo bafashanya mu guhanahana abakozi baja hanze kuko ishirwa mu ngiro uko baba babisezeranye. Naho Bakabo yoyo yasezereye indwi yahariwe umukiriya ishimirwa ukuntu ibandanya kubegera. Uyu munsi wa gatanu igerekezo rya 10 Gitugutu y'umwaka niho wasozereye icesi indwi yahariwe umukiriya muri Banque Commerciale du Burundi Bakobu. Iyo ndwi kandi yari yatanguye ku wa mbere igerekezo rya 6 Gitugutu y'umwaka ku cicaro gikuru c'iyo banki i Bujumbura. Mu gihe kandi c'iyo ndwi amashami yose ya Bakobu mu gihugu cose yaragize ibikorwa bitandukanye bigamije gushimira ndetse no kwegera abakiriya bayo, harimo ndetse no kubavuna inzara n'inyota mu gihe barindiriye gutunganirizwa na kubaha utuganuke dutandukanye. N'ijambo ryiwe ryo gusozera, umuyobozi mukuru wa Bakobu Trinitas Girukishaka yashimye cyane uburyo abakiriya baguma bagirira icizere iyo banki, abizeza kandi ko iyo banki itazokwigera ihengeshanya gukorana neza kugira ngo abakiriya bayo bame biyumva. Yongeye kandi arashimira abakozi b'iyo banki ku nguvu bakoresha kugira ngo iyo ndwi ibe ivy'akarorero. Mu bakiriya bashimiwe harimo Jean Nepomuseni Tuyisenge, niwe yatahanye akaganuke k'imbonesha kure ya Encrampla inyuma yo gutora ikibazo cari cabajijwe. Yagize ati, nari naje atavyo niteze, sinari nzi ko hari indwi y'abakiriya, ariko ndashimiye cyane Bakobo. Ni banki nziza irafise kandi amashami hose mu gihugu, kandi aho mba hose ndashobora kuyironka. Ku mashami yose y'igihugu uwo munsi mukuru waranzwe n'akanyamuneza, umuziki n'utuganuke hagati ya banki ndetse n'abayigana. Bakobo kandi ikaba ivuga ko iyi ndwi atari ukwiryohera gusa, ariko kandi ikimenyetso c'uko umukiriya ari umutima w'igikorwa byose ikora. Reka bashimire mwese mwari kumwe natwe nshuti banywanyi bacu mukuru kandi mugakugira amakuru y'ibiganiro dusambuza kuri channel yanyu Mwari Isange TV, isheni bashikiriza amakuru y'ibiganiro byabigezeho kandi babyakura amatoza rurimi Kirundi.